Rimuhoranire Mukama, inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Abantu bakiko barumva amajambo yiwe, Yesu yongerako umugani kuko yari hafi ya Yerusalemu, kandi kuko bari biteze ko ubwami bw'Imana bwibonekeza muri uyo mwanya nyene. Arababwira rero ati: habaye umuntu mbere wa koko yigira mu mahanga ngo yimikweyo aheze agaruke. Aragenda abanza kwakura 10 mu basuku biwe, abaha amahera 10 yitwa mina, ati: muraraba murayacuruza gushika ngarutse. Mugababe wabo buno muntu baramwanka, niko kumukurikiza intumwa bati: ntidushaka ko uyo muntu atugaba. Ntibitevye noneho arahindukira azaba umwami. Ashitse ahamagara babasuku yasigarana ya mahera ngo arabe ingene bari bayacuruje. Uwa mbere arengutse avuga ati: Mukama, imina yawe yungutsemo izindi mina 10. Shebuja nawe ati: wagize neza musuku w'umutima, mbere ko wagize umwete mu bintu bihambaye, ubu nkugize umutware w'ibisagara 10. Wa kabiri nawe arengutse avuga ati: Mukama, imina yawe yungutsemwo izindi mina 5. Uwo nawe aramubarira ati: genda nawe twari ibisagara 5. Undi nawe arengutse avuga ati: Mukama, iyi mina yawe nayibitse itekeye mu kiremo, kuko nagutinye nzi yuko uri umuntu w'umuhambazi, abikuza ivyo atabikije akimbura ivyo atarimye. Urundi ati: none uritsinze musuku mubi, waruzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, bikuza ivyo ntabikije nkimbura ivyo ntarimye. None icakubujije kubika ku bacuruzi amahera yanje niki? Nanje nkagaruka ndayakwanakana inyungu yayo. Araheza abwira abari ngaho ati: nimubake ya mina muyihe wowe ufise imina 10. Nabo bati: Mukama, yamaze kuronka 10. Nawe ati: ndabibabwiye, uri n'ico afise niwe bazokongerereza, nayo utacagira bamwake n'ico yarafise. Abo basi banje nabo bamwe banka ko mbaganza, bigize hano maze mubabonereze imbere yanje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo y'Imana tugerageje kuyanywanisha yose asa n'ayadutumirira kumenya kuzigama neza ingabirano y'Imana, inema y'Imana, bwa bucuti twahawe n'Imana, kwa kwemera. Muti none ukuzigama neza inema y'Imana bigenda gute? Si ukuzigama mugende gutekera ahantu ugira uti ndabizigamye ndabitwaye, jewe ntaco nica ntaco nonona, yego ndi muntu vrema vyose bimeze neza, muri vya bindi nyene bihoraho nk'uko vyamye hambere yose n'ibimereko n'ubu n'imyaka yose, nta gihinduka nuko nyene, nta yego biruko azobisanga bikimeze gutyo. Nta kuzigama ivy'Imana nka kurya ko abanyeshuri baboroka mw'ishuri, rendez-moi mes notes, arabigisha baza abanyeshuri gutyo nyene. Nta kantu na kamwe ko kubijya, ko kubiryohora no kubiteza imbere karimo. Uko nabiguhaye binsubiza uko si ukuzigama neza ingabirano y'Imana. Ukuzigama neza ingabirano y'Imana ni ukuyizigama mu bukerebutsi n'ubwenge buguma buyiteza imbere mu ntumbero yayo. Ukuzigama neza ingabirano y'Imana ni ukuyizigama mu bwenge n'ubukerebutsi vya mutima, tukayiteza imbere mu ntumbero yayo. Twabyumvise ingene ubwo bukerebutsi bwo kuzigama neza ingabirano y'Imana
ingene buseruka muri uyu mukenyezi. Uyu mukenyezi murumva yuko agaruka agafatira ku buvyeyi bwiwe asangiye afitiye ibibondo vyiwe, ingene yabibarutse, ingene Imana yabaremye mu nda yiwe, akabibaruka. Mugabo ntagume ngaho, ubona hariko arabibaruka mu bubabare bundi bushasha bwo gushingira intahe ingingo y'Imana. Ubukerebutsi bwiwe mwumvise ngo akoresheje imvugo yiwe cigeme, wariko n'umutima rugabo. Arashaka kuzigama amateka n'amategeko y'Imana, ariko ubu arategerezwa gufasha abana biwe mu bukerebutsi no mu bubangutsi, mu bwenge bwo kuremesha abana biwe ngo ntibatakaze ubwa mbere ingingo y'Imana, ariko kandi ntibatakaze ugutera imbere ngo binjire mu ntumbero y'ubuzima buhoraho, y'ubuzima buhoraho, ubuzima budahera, ubuzima budahera. Iyo nayo ni iyihe? Murumva yuko kuzigama ubwa mbere hariho kuzigama iyo ngingo y'Imana idahinduka. Tugire Kristo, reka kumusamarira, mureka akora ibyo akora, mwe mugume mukurikije ijambo ry'Imana. Hariho kuzigama iyo ngingo y'Imana idahinduka. Kurikira neza, birahambaye. Ingingo y'Imana ntihinduka, kuko Imana ntihindagurika, kandi ingingo y'Imana ni Imana itwimenyesha, ni Imana itwiha. Murumva yuko uyu munsi abantu bahindagurika, uko duhindagurika womenga twonahindura amajambo y'Imana, tugahindura n'insiguro tugomba kuyaha, kugira ngo agerageze gukorera ibyifuzo byacu. Ariko uko Imana yamye nikwira uyu munsi kandi nikwizokwama, icyo bivuga ca gisabisho. Nk'uko vyamye hambere hose, nibimere ko n'ubu n'imyaka yose, kuko Imana uko yamye nikwira uyu munsi kandi nikwizokwama. Amajambo yayo aserura iciri ntahinduka, ahubwo ni twebwe duhamagarirwa guhinduka kugira ngo tugume twinjira mu majambo y'Imana. Ko twebwe duhamagarirwa guhinduka, ni twebwe ahubwo mu bukerebutsi tuguma twiyumvira ubukerebutsi budufasha guhinduka ngo turondere kwinjira mu bwiza busumbirije bw'Imana butigera buhinduka. Ibyo bintu murabyumva? Hariho gukerebuka mu kuzigama inema y'Imana. Ubwa mbere kuzigama icyo twita ntugira ni doctrine y'Imana itigera ihinduka, uko twayironse twihawe n'abatumwa ba mbere n'ababakurikiye gushika uyu munsi, gushika naho Imana yamiduha abantu bayihagararira. Tugire Kristo, abepiskopi nico bahagararira cyane, kugira ngo ukungene Imana yatwimenyesheje kuva kuri Yezu Kristo, akabisigarana abatumwa bakabisigarana abo babihaye, abandi bakabisigarana abandi, ntihagire ukutosekara bijamo. Ariko kandi kuko twebwe nk'abantu turiko turakira iyo Mana idahinduka, turi abantu bo mu kinjana ca 21, ntidushobora guca tubyakira mu buryo gusa 100% n'ubwo mu kinjana ca mbere mu gihe ca Yesu Kristo. Tuca dutegerezwa kuraba ingene iryo jambo ry'Imana ridahinduka ridusanga mu guhindagurika kwacu aho tugeze uyu munsi, tukamenya imico n'imigenzo bidahinduka bihagaze ko ubuzima bwacu n'ubuzima budahera, bene bishobora guhinduka bikaza birajana n'igihe. Ariko ibintu vya mbere by'intashinguka, tugire Kristo, turamaze kumenya ibintu vya mbere by'intashinguka mu kwemera kwacu. Nimusanga uyu munsi abantu baguma bataka, baba bariko baragiriza ko eklesia ngo muri traditionaliste, ngo mbere ngo ni gerontocratie, twabwa n'abantu b'abatama nibadushira abajene baca baza basamba muri byose. Ariko
kandi ekleziya si abatama gusa, harimo n'abajene basazura bajya batama, abatama nabo bakabasagisa, kubaha sagesse, byose ni magiranire. Ukuzigama rero ingingo y'Imana, ubuzima budahera Imana yaduhaye mu ngingo yayo no mu ijambo ryayo, ubwa mbere no kuzigama doctrine. Ariko uko ibintu biza birahinduka mu gihe, hagakenerwa ikindi kintu cyitwa pastoral, izira dufasha kwiyadabuta mu bihe byacu, ariko tudataye ubwa mbere akanovera kabanga n'ubukomezi bw'imico itwinjiza, iduha kubaho mu iteka ryacu muri ubuzima hano ku isi, igaca itwinjiza no mu buzima budahera. Kuko hariho kuzigama, kugira ubuzima bwa hano ku isi, mugabo kumugira mu kintu gikomeye kinyegeje ubundi bubasha bushobora kutwinjiza mu buzima budahera. Nibitumvise rero uyu mukenyezi ingene we agerageza gufasha abahungu biwe n'ubukerebutsi n'ubwenge bwo kubazigamira muri bo ingingo, igihagararo c'abantu bimirije kwinjira mu buzima budahera, aho abakiri muri ubu buzima buhera bariko barabagira ko pression ngo babitakaze. Aya majambo y'Imana ya n'umusore aryoshe rwose, mugabo mwanya ni muto, reka ngaruke kuri utu tujambo tumwe duhambaye mbona tujanye n'ibihe turimo. Mwumvise ingene uyu mukenyezi, nako ijambo ry'Imana rigira ngo bagomba mu kubarengesha amategeko y'abasokuru, ngo mu kurya inyama z'ingurube amategeko yabo, amategeko y'abasekuru atabemerera ko barengako, atabemerera ko bafungura. Habo cabagira batabo abantu bari bijuju, n'ubu twaguma tuzibikiye ku kabenzi n'ingene karyoshe. Ariko ahakuru si ico, ni ukuvuga inyuma y'ako kabenzi uwo mwami yagomba kubahatirako cari nka signature, cari nk'ikimenyetso c'uko bagize bati ibintu byose vy'Imana turavyanse ku mugaragaro. Hari ikintu gisomwa sinzi ko kitavuga muri iyo misi y'imbere c'umutama yitwa Eleyazari, bakamubwira bati kaname kurya inyama z'ingurube ntaco bitwaye, erega ushobora kuzirya kugira ngo wumutse umwami hanyuma ubandanye ubuzima. Kagira toya, kuko kuzirya nubwo muri izo zitoba ziri muri kibi, mugabo nzoba mpaye akabero kabi ugwaruka rubonye umuntu nkanje akuze yubahutse akarenga kuri ico kintu, atanga ikimenyetso cyo kwihakana Imana. Kuri ico gihe kurya akabenzi kwa kwihakana Imana, kuko uyu munsi kurya akabenzi ni kurya inyama bisanzwe. Aha rero tuvyumve neza ingene tugire Kristo, bumva ingene kugira ngo batakaze connection y'ubucuti bwabo n'Imana, hariho kubarengesha imico yabo. Imico y'Abayahudi irafatanye n'ubucuti bafitaniye n'Imana, kuko Imana yashatse ko bagira imico y'igihugu kinywanye n'Imana. Natwe turafise imico n'imigenzo nk'abakristo bakatolika itunywanisha rwose n'Imana, ikomoka mu nkuru nziza twahishuriwe na Yesu Kristo, ku buryo bw'uko kuyirengako usanga buke wamaze kwinjira mu buhakanyi. Mu kuzurayire kuyirengako isi ikakugirako pression, ibi bintu byo gutuma tumanako amakuru bikaza birakudokorako, bikuryako, biharangura bikurako, ukazokwisanga uri umuntu atagifise insiguro y'ubukristo y'icari. Ico gituma hajya no kwemera kugomba gukomera bose mu bantu, kwinjira mu mico y'abantu, kugafatira ku mico basanzwe bafise, kugashinga imizi mu mico. Ico gituma abazi kugusambura neza bahera mu mico, ibintu culturel, bigatangura bigaca bikubamwo, bigatangura kurometa en cause ubucuti bwawe usangiye n'Imana. Ico gituma ejo mwumvise Antiochus Epiphan abanza gushiraho amashuri. Hajya amashuri arahambaye,
murabona umwana yagiye mu ishuri n'undi yasigaye hariya mu misozi, ntibashobora kugira imico imwe n'ibikunda. Ishuri ryaramushyizemo iyindi mico, bica bivana n'ibyo bamuha muri iryo shuri. Nico gituma nimba hari ikintu sinzumegeza kuvuga ati nimba ushaka gukiza igihugu canke kucica, fatira ku mashuri, fatira ku mashuri. Ku mashuri ashobora uti mu myaka 20 ishizemo ibibiri igihugu kizoba gisenyutse canke kizoba gikize. Ibi byose dufise vision yo muri 40 no muri 60 bitagiye mu ishuri ngo bicike culture nshasha, aterambere tuzoshikira ikintu c'ikiburirane c'iterambere. Kimwe muzosanga umenga n'ubundi bigoye kwa kundi, n'abantu bakenya batunze bihagiye ubutunzi mu mirimo yabo, n'abandi bantu benshi batunze n'igihugu kayanganamo ibintu vy'ibigratte-ciel, mugabo hambavu hari ibyo bita amabillionville menshi. Iryo n'iterambere ry'ikiburirane. Kana benshi bamanitse hariya hejuru baduze, n'abandi banyitse kandi batakironka n'aho bavugira, umenga nuko biri nta kundi. Abantu aho bamaze kwiresinya ku bintu nk'ivyo. Tugarukire uko yamaze kuri ijambo ry'Imana, kwitondera irihindagurika ry'imico n'imigenzo bizanana n'ibi bintu by'iterambere ry'utuma tubona ko amakuru. Ibi bikoresho ni byiza, mugabo hari ikintu bigenda birashira muri twebwe. Kwitondera imico n'imigenzo twita ngo ni iterambere, kumenya kuyisobanura neza, kumwe pana bitubwira tukazigama ibyiza, ibibi tukavyiyama. Ivyo iyo turi twenyene biratugora. Nico gituma Ecclesia bora mwumva ihaguruka igatanga inyigisho nko ku bintu bijanye na contraception, igatanga inyigisho ku bintu bijanye n'ingero umukristo muri politike. Abanyapolitike bagaca ku bintu bati muri ivanze. Nta butegetsi ndiko ndagusaba, mugabo umuco ndawuzi, ushaka uraza ndawuguhe. Sindagusabye ngo mpe ku giti ntaco nkeneye, mugabo ndagusaba nawe nk'umuntu azogaruka imbere y'Imana kuyiranga konti ingene ubaho mu buzima bwawe, urakeneye umuco wo gufasha kumenya ingene uzoyibaho. Iyo ni mico ni Ecclesia iriko iradufasha kuronka umuco w'ijambo ry'Imana mu mico n'imibereho n'imigenzo y'ukubaho kwacu kwa misi yose. Hagaca haza ikintu citwa rero, baramumva ikintu citwa ngo pastoral de l'Eglise, mukumva ikintu citwa doctrine sociale de l'Eglise, kugira ngo abantu babeho mu mico n'imigenzi zigama ingingo y'Imana muri bo, ingingo y'Imana muri bo. Nico gituma mubona kugira ngo abantu binjize imico n'imigenzo mibi mu bantu, barazi ko hariho umuntu akomeye yitwa Ecclesia Katolika. Barabona mbere n'abaporoti bagacisha gusa kugira ngo batabiyemere ko barana. Mugabo bose iyo hageze kurondera neza umuco mu bintu bimwe bimwe, babanza kurindira yuko abasenyeri bavuga, bagaca bakurikira. Kuko barazi iyo bava nabo nyene. Barazi ko hariho abantu bicara bakabanza mutima, mu bwenge bwo mu mutwe n'ubwo mu mutima, byose bikaja hamwe kugira ngo barondeze inzira y'Imana. Igihe agapfumu kagwiriye, Ecclesia nk'uyu mumama mwumvise ariko aremesha abantu biwe, igategerezwa kwama iriko iraremesha, igakomeza, na cane cane abo bose bafise ubwoba bwo kumenga baratakaje ubuzima bwa hano kw'isi. Ubu ubyemera cyangwa utabyemera buzohera, ariko urahiriwe wewe wabwakiriyemo ubudapfa no kudahera kw'Imana, uguhoraho kw'Imana mu ngingo yayo yama. Nico gituma natwe dutumirirwa kumenya gushigikirana, gufashanya. Ukabona nk'umuntu umenga ariko arakekereza, ariko arajugumira imbere y'ingingo nziza itobotse imbere yawe, umutima gwakumva kandi na Ecclesia gwakumva, nta kurya indimi, kumva bitegerezwa gucana. N'umuntu afise ingufu, pfuka mu zisaba umukama arazitanga, pfuka mu zisaba umukama arazitanga. Ndabaye nk'akarorero,
nubwo kumbura uyu munsi twebwe wogira uti ntawe bica bagira bati hakana Yezu Kristo, kandi uwo muhakana tuca tuguha igiti, tuca tuguha amakone. Mwumvise ko bariko bakangisha uyu muhungu wanyu, nyina agaca aza akamubwira ati muca mwumva ko ari inguvu z'Imana tugire Kristo. Murashobora kwiyumvira umumama abonye abana bashika 6 bose babamwicirako, hageze umuhererezi ukamenga yabuze n'ikibabagwe, mugabo hageze ahantu vyakoze kw'inahaswa ry'Imana, kw'iteka ry'Imana ryabamuhaye, kandi rishobora kubamusubiza agaca agira ati Mukama ndabaguhereje, agaca afasha uyu muhungu wiwe kwihereza ngo ajabuke asange bakuru biwe imbere, niyabitakaza ntabazosanga imbere, kuko azoba yihakanye uwo abaja imbere akabugura ubuzima buri imbere yabo. Murumva ko hari n'ukwizigira gukomeye kuzana namwe inguvu z'Imana. Uyu mumama yari guhava yicwa n'ikibabagwe, akagira ati basi reka nkize basaga ahungu kamwe kazosigara karavyara abandi twoba duhonye. Baba mama batinya gutanga abahungu babo, ngo buhoneje umuryango ntiwoja kuba patiri, akamutanga kuko ari n'inguvu z'Imana. Hari handi hanariko ararabira ibintu imbere rwose. Uyu mumama n'imbonera kure ya frere, ngiye mbonera kure. Arabona ubuzima budahera, bugaca buzanana nk'umuco n'inguvu zimugumya ngo ntakangwe n'ibiriko birahera, ntakangwe n'amatungo bariko baraha umuhungu wiwe. Tuzoguha amaresponsabilite, uzocika umutegetsi, uzocika mpanuzwa jambo, tibirengere ubandanye urugendo rwawe. Murumva ko ni inguvu zidasanzwe. Mu ntango z'Ekleziya ibintu vyarabaye, ugasanga nk'abamama, ndibuka sinzi umweranda, sinzi ko atari ya Agnes umweranda, sinzi ko atari Agata mweranda, sinzi ko atari muri aba Cecilia nyene, yari afise uruhinja. Ni naho hakomoka ibi vy'abapare n'abamarene. Arategerezwa gushingira inaho kwemera kwiwe, mugabo ari uruhinja rukiri ruto, rukeneye mama we, rukeneye konka. Mubisi we ngo yabongeje imyaka 3, umusigaye mwose abana imyaka ingana, n'amezi ngira ngo ntagenda shika. Upfa gukwiza umwaka, genda materineri bandanye, urandemereye. Cukura kwiruka mukira materineri. Ngabo muzi by'ukweze, muze muritondere ibintu by'iterambere. Beyo shobora kuja muri materineri agataha yoga, sindabizi. Genda muzirikana. Abavyeyi benshi umurikira abana hejuru, bagaca batangura ko bakwega kwa muganga umwanya wose. None kutanwa ya mantikoro hari ibintu naturel Imana yamuremeye, utabimuhaye umwanya ukwiye bizogaruka kuri wowe. Uretse ko usanga abana banyu ntibagira affection kuba kuri mwebwe, kandi baca babura n'inguvu zizobazigama kubera kutabonsa igihe gikwiye. Agacajamo na danger yo gucushura gusanga umukurikije vuba. Ivyo byose murabizi, ni bwa bukere butegerezwa gushira mu kwemera kwacu. Uyo ugasanga rero nk'uyu mweranda wo muri ico gihe ategerezwa gushingira inaha Yezu Kristo, afise uruhinja, mugabo aragira ati harageze aho bikomeye, ntegerezwa gushinga inaha yambaye kuri Yezu Kristo, niwe yamumpaye. Kuko yariko arabanegosiye nawe nyene na sewe yagize ubwo ati ntabara ntusigura uruhinja rumeze uko. Ivyo bintu vyihakane, hamukiza amagara yawe, ukize n'uru ruhinja. Cyongera ati Yezu yaramumpaye, azomenya ingene rukura. Bene abo bana rero baca bagenda kuregwa mu bandi ba Kristo, batahitanywe n'uruhamo, bakaba aribo babera abavyeyi. Niho havuye ibirya vy'abapare n'abamarene. Kwaje gusanga abavyeyi babo bose bishwe. Ari mu vyo vyavuye. Naho vyavuye. Bica bibandanya gutyo ko hari abavyeyi
bashobora kubandanya bunganira abavyeyi b'amaraso kurera abana mu kwemera no mu buzima bwa misi yose. Kwari kugira ngo rero uyu munsi dutahure neza ingene dukenera izo nguvu z'Imana. Turazikeneye na cyane cyane muri iki gihe hari agapfungu kenshi mu bico n'imigenzo, mbere ukabona yuko isi ishiramo n'amafaranga menshi kugira ngo igire pression kuri ekleziya irekure imico n'imigenzo iva mu nkuru nziza. Amaze gukora yuko mbere n'abantu basigaye babakanga bagakora amavideo bavugisha papa ngo papa ngo yahinduye imirongo yo muri Bibiliya. Aho bose nivyo ariko bararondera kugira ngo mukondoke mugire muti iyo Bibiliya nayo irashobora guhinduka. Ni ukugaba rwose. Hari ijambo niho nagomba soze, hari ijambo Bikira Mariya nyina wa jambo yavuze ikibeho. Yagize ati mu kwemera n'ubuhakanyi ngo bizoza mu buryo buhinyitse kuko bica mu migenzo y'abantu. Ukaba ugomba gukomeza ubucuti bwawe n'Imana, ukomeza neza imico n'imigenzo yawe, amahoro asho musangiye n'abandi neza. Ni nk'uko ukaba ugomba kuja mu buhakanyi, naho bihera ni mu mico n'imigenzo yacu. Tusabire umuvyeyi wacu Bikira Mariya ngo natwe turemeshe nk'uko uyu mumama yaremesheje abana biwe, akaturemesha natwe akatujabutsa akatwereka Yesu. Dusabire ekleziya yama ifise igikorwa c'ubuvyeyi bwa data, kagira ubuvyeyi bwa Bikira Mariya, igume ituremesha, igume ifise umuco utomoye mu gapfungu k'indagurika ry'imico n'imigenzo, yama ifise inguvu mu bantu bayo kugira ngo mbere igume ituvyarira abantu bamwe bamwe bafise umutima kivyeyi, imvugo kivyeyi n'umutima rugabo nk'uyu mumama twumvise. Abo bantu twama tubakeneye, ntibaba benshi mugabo hamwe tworonka benshi turakira. Iyo babaye bakari igihe tubamira mu bwinshi bwacu. Tubasaba ngo Imana ibatugwirize muri ekleziya, ibatugwirize mu mibano yacu, ibatugwirize mu migwi n'imihari yacu. Hamwe hariho abantu Imana ishiramwo inema yayo bakumva mu buryo burongorotse butomoye inzira y'Imana, kandi bakaba bafise inguvu zo kuja imbere bagafata iya mbere n'igihe bikenewe, bagashinga intara ikomeye yo gushobora no gutakaza inyungu zabo, mbere y'ubuzima bwabo bukagenda mugabo bagira bati turasigiye inguvu zikomeye z'Imana abana bacu n'abadukurikira, abansi n'abantu bacambirwa ivy'isi badashobora gukorako. Twebwe uyu munsi nimba turiho ni kubera habayeho abo bantu b'intwari. Umukama abaronke muri mwebwe nyene, abaturonkemo ngo dushobore gukomezanya no gushigikirana mu nzira yo kwemera gushika kuri wa munsi, gushika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Amen.